tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Imana nicyo gituma turi ishengero ryari igihe turiko turareponda pani ivyo twe dushaka kuvy'Imana igomba mu mutima wayo. Turi ishengero Imana inezererwa. Reka ndababwira ikintu. Murazi ko abantu bashobora gukorana Imana itabanezererewe? Murazi ko abantu bashobora gukorana 10 30 Imana itazi ivyo barimo? Kubera iki? Nigiye abantu bama bakoranira gusuka ivyimfuzo vyabo n'ivyimvuro vyabo, mbwa atanu ngarajwe gushinga n'ikiri mu mutima w'Imana. Igihe cyose amasengesho yacu atumbera ku vyifuzo vyacu n'ivyo tugomba, atana rimwe amasengesho yacu atumbera kuri Mana ushaka iki, ugomba ko ndagukorera iki mu gihe kanaka. Urazi ibintu bica biba shatuba abantu kaloba sola baundalaha. Reka ndababwira kana ishengero ashobora kuba abantu bafite ivyimviro bagafata Imana nk'umudandaza. Akaba yibwira ati ndatanze uzocuma. Aba investisseur ndatanze gutya nawe uzocuma. Ije ni cyari uzocuma. Ngize ibi nanje uzocuma. Bake bariko baramotiva n'urukundo bakunda Imana. Vuga ati Imana nawe utoma ikintu na kimwe nzovuga kuri mwiza. Imana nawe utongora ikintu na kimwe ndakuzi, twarahuye warambohoye, ibi birampagije. Sindi kunda kuramo ku Imana ikora ibintu kugurura umugisha abantu n'ibintu byinshi. Ibi Imana inabikora. Mbwa icyo ndiko ndakwereka, nugira ivyimviro vy'umuyangayanga, nugira ivyimviro vy'umuntu ivye ndondera ivyo nkura ku Mana, abwimvire nivyo ukora kugira Imana inezerwe. Niwiyumvire gusa ivyo Imana yogukorera ngo uryoherwe. Iyumvire hose Imana ndagomba kugusororera, ndagomba nkore ikintu cotuma muvinga ku ntebe yawe ukaryoherwa. Kimwe mu bikorwa binezereza Imana, ushoboye kugura ibafure n'ivyo ikaryoherwa Imana. Mwa ikintu kiryohera nuko iyi bafure izoshikiza ubutumwa bwiza abantu. Itari gikora iki irinitire ngaha mu ngoro y'Imana. Ikintu cyonyene gikora ku mutima w'Imana nico cifuza ifise. Umviza ngo ishaka iki none? Ngo ishaka ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Nzovyigisha. Sinatangura kwigisha. Haleluya. Icyifuzo cy'Imana. Reka ndabayiki impamvu kiri mu mutima w'Imana bwa mbere. Nzingura muri Mariko 1:16. Nihute kubera umwanya wanje. Aciye iruhande y'ikiyaga Galilaya. Aciye iruhande y'ikiyaga Galilaya. Abona Simoni na Andereya mwene nyina baterera urusenga. Abona Simoni, Andereya na mwene nyina baterera urusenga ego mu kiyaga kuko barabarovyi. Yesu arababarira ati munkurikire nzobagira abaroba abantu. My God. Yesu ariko arigendera gutya, ahuye abagabo batatu ngabo bariko bararoba. Hama baravye gutya, akirababwira ngo munkurikire apana nzobaha inzu. Munkurikire apana nzobagira bamenyekana, kuko si cyari priorite. Yarabagize bamenyekana n'umunsi Petero turacyamuvuga. Aba bose baracyara abantu bakomeye, yarabahinduye ibintu bikomeye gose. Mugabo si cyo cyari priorite. Yavuze ngo munkurikire, niryo rya mbere bahuye. Burya muhuye n'umuntu rya mbere urashobora gucumenya umutima wiwe. Yesu ahuye nabi rya mbere abwira ati nkurikira, mugabo acababwira impamvu bamukurikira. Acababwira ngo nzobagira abaroba abantu. Mwibaza ko Yesu arahindura icyumviro gituma hamagara abantu.
icyimviro gituma ahamagara abantu nicyo nyene yerekanye uwo munsi. Yabahamagariye kubaroba, kubagira abarovyi b'abantu. N'uyu munsi aracyahamagarira abantu kubagira abarovyi b'abantu. Mu yandi majambo, Yesu amaze kuguhamagara ugakizwa, igikwirikira ni ukuroba abantu. Yagize ibintu bibiri. Yarabahamagaye, icya kabiri abaha igikorwa. Habwira ati ngwino, baritaba, hama ndabagira abarovyi b'abantu. Vyumvikana ngo umaze gukizwa, abakristo benshi bari muri confusion. Ahejeje gukizwa ntamenye ibikwirikira. Benshi ntibazi bica bikwirikira, bari frustre, ntibazi bikwirikira mu bwami bw'Imana. Wegeje gukizwa, igikwirikira ngiki ni ukuroba abantu. Niyo mpamvu tutariko tujya mu ijuru bunyene, niyo mpamvu Yesu ataraza kudutora. Birivuga ngo nitebe igisezerano ryayo nk'uko benshi bavyibaza, ngo abwishaka ko abandi bakizwa. Nitebe igisezerano ryayo nk'uko benshi bavyibaza. Hariho umuntu Imana ikirindiriye, ni gute yokizwa, ni gute yokizwa, ni gute yokizwa. Haleluya. Munkwirikiye nzobage umviriza, n'umunsi wa mbere babonanye ngira ijambo yababwiye nga n'umunsi abasezera agomba duge mu ijuru. Naho nyine yababwiye ngo mugende muhindura amahanga yose. Niryo jambo yatanguye kubabwira bahuye, niryo jambo yababwiye basezera. Munumva combien de fois iki kintu kiri priorité mu mutima w'Imana. Ibaze gusezera, sizi ko mwese mutahura ivyo ari byo. Umuntu ibaze nk'ubu ugomba kuva mu mubiri, ugomba upfe, hama urarose chance yo kubwira abana wavyaye ijambo rya nyuma. Ubabwira ryari yindi wari warabitse mu mutima rifatanye na wewe. Ya majambo akomeye ya mbere ufise niyo babarira. Yesu nawe igihe bahura ubwa mbere yababwiye ati nzobagira abarovyi b'abantu, ariko arabasezera ababwira ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, aca arigendera. Iri niryo jambo rya nyuma yashoboye gusezeresha abigishwa biwe. Ndiko shaka kukwereka iki, ndiko shaka kukwereka ingene iki kintu gifise ikibanza ca mbere mu mutima w'Imana kivuga butumwa. Impamvu rero yindi yo kuzana abantu kuri Kristo Yesu ni kwera niyo priorité. Alors ivyo rero ko biri priority mu mutima w'Imana, mu buzima bwacu iyo turiko turiga ibintu nk'ibi, suzuma ubuzima bwawe. Mbega jewe ivyo ngira ivya mbere nibihe, ivyo niti vya mbere nibihe? Urazi gituma ubuzima bw'abantu benshi budahinduka kandi bamba bumva ijambo ry'Imana, ntibiyevariwa, ntibiga, ntibapimira ubuzima bwabo ku vyo bariko bariga. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kubera iki ukwiye kuzana abandi kuri Kristo Yesu? Icya gatatu, icya mbere ni itegeko ry'Imana, icya kabiri niyo priorite y'Imana, icya gatatu Yesu ararizwa n'abatarizera. Yesu afise amarira y'abantu batarizera. Impamvu ukwiye kuzana abandi kuri Kristo Yesu ni kubera iyi saa tuvugana Yesu ariko ararizwa n'abantu batarizera. Kubera umwanya wanje kandi vuga gutya, umunsi umwe Yesu araje ashika i Yerusalemu. Abantu nabo bararyoshe, batora ibitenge vyabo baramusasira, baje inyuma yiwe bagenda baravuga ngo ni hashemagizwe uje mu izina ry'Uhoraho. Bakikaragira ivyo, Yesu nawe yikararira Yerusalemu ati yewe Yerusalemu, iyo umenye ivy'amahoro hamwe n'icyo cyubaro cyose ariko aramuha, Yesu ntiyari karacakira. Kubera iki? Imbere yiwe yabona Yerusalemu itazi ivy'amahoro, yabona abantu batazi ivy'amahoro, yabona ati aba bantu ariko basasira ibitenge ubwabo imitima yabo ikure yanje. Yaba igisagara, kiya gisagara kirubatse gisa neza, mugabo imitima yabo iri kure yanje. Bamusasira ibitenge, baramuririmbira, nabakomeza ararira. Yarizwa n'iki? Yaciye akivuga ngo iyo umenya ivy'amahoro, iyo umenya ivy'amahoro. Bari Imana ndagomba babwire ko Yesu hamwe n'igikorwa cyose yakoze ku bantu batarizera, yaravye. Jewe
ngo ndabivuge uko ndavyumva. Yesu c'est vrai ararizwa n'abantu batarizera, mbwa Yesu ararizwa n'ishengero risinziriye. Praise God. Urabona nk'ubu wowe ufise umukozi watumye mu bintu, tigenda nkorera ibi, ukamuwekipa ukamuha ubushobozi bwose bukenewe, tigenda nkorera ibi, hanyuma akaca yigira mu bindi bikorwa vyiwe, ico gikorwa wamutumye akagiheba. Ndababaze, urashobora kurizwa nuko ivyo wamutumye atariko arabikora, mugabo umuntu wa mbere gutera intuntu ikomeye ni uwo muntu wabitumye akaba atariko arabikora. Praise God. Hari abantu batazi ko Yesu ababara. Yesu arababara. Unimana iyo ibaze nk'ubu turatoye umuvyimba w'umuntu apfuye atara Yesu Kristo, turamutwaye ku mpanda, turamuririmba indirimbo. Twebwe c'est vrai tuba turiko turababara, umukunzi avuye hagati muri twebwe, umuntu avuye hagati muri twebwe. Iyo ni impamvu ntonyi cyane yo kurira. Yesu wewe ariko araba hirya cyane y'ivyo twebwe turavuga ngo yari mugenzi, yari muvyeyi, yari iki. Ariko araba umutima utakaye ugiye muri Gehinomu. Yesu ararizwa n'abantu batarakizwa, ararizwa n'imitima ikazimira, ararizwa n'imitima ikazimira. Haleluya. Mugabo niraho nyine ko arikarizwa n'imitima ikirira, none ngiye kimutera umunezero. Umviza Imana ikintu kimutera umunezero, Yesu nyene yarakivuze, avuze ngo umuntu umwe yihanye akinjira mu bwami bw'Imana, mwijuru haba umunezero, abamarayika baje muri celebration, Imana igacelebra, Yesu akajama agacelebra. Mwijuru baranezerwa iyo umuntu avuze bwa kabiri, baranezerwa umutima uhindutse. Urazi gituma ni mwijuru batawuri ibintu bibaye ku muntu akijijwe. Igano mwisi kubera mbere inyigisho itagiye yigishwa gose, ishengero ryatigira atakaza meaning ico bisobanura umuntu akijijwe. Nibigifise agaciro byabwizwa kuba bifise. Nitwategezwa kunezerwa kubera igitigiri cy'ishengero ciyongereye. Twategezwa kunezerwa kuko ubuzima bwiwe burokotse. Urazi hari igihe abantu umenga baratakaje sanse impamvu abantu bakwiye gukizwa. Twuzuza ishengero kubera iki shengero ryuzura. Naho twugomba tukagumuka. Abantu batariko barakizwa. Praise God. Hako twofata abantu tukuzuza ngaba batariko barahinduka, twofuma tugumuka tukaja mu ijuru tunganuka. Hari ikintu gikomeye ubuzima bw'umuntu guhinduka bakaba transform. Nico kintu gikomeye cyane gusumba ibindi bintu byose. Mugabo intumbero y'ishengero hari igihe umenga igomba kugenda itakara, tondera amafinansi mahajya, tugire biriya byose ni vyiza, mugabo ushaka iki inyuma y'ivyo? Uri kurondera abamisiyoneri wotuma hariya na hariya kugira baze kuvuga ubutumwa bwiza, canke ni juste kugira ibintu kanaka ngaha? Ubutumwa bwiza ni ikintu gikomeye mu mutima w'Imana. Umuntu ahindutse ni ikintu Yesu birivuga ngo mwijuru haba umunezero, nakumva none gamana kubera iki bapreshije ngo umunyavyaha yihanye, kubera iki ntoramba ikiganza ku muntu akijijwe mwijuru bagacelebra, mbega biraryoshe mwijuru. Ego mbwa ntivyanditswe. Imaze nk'ubu ndubasa inzu kubwo ubushobozi bw'Imana, mbega mwijuru bararyoye ko ndosa inzu. Ego mbwivyo ntivyanditswe, kubera ni biri priorite. Muri Bibiliya nta bintu byo gufyinisha banditse ngaha. Praise God. Mbega senge ibintu kanaka bigacamwo mwijuru aryohewe cyane, mugabo rabi vyanditswe ivyo namwe vyanditswe, rabi vyanditswe bitera umunezero mwijuru. Bavuze ati umuntu ahindutse, umuntu yari umunyavyaha amagakizwa, mwijuru baranezerwa, bararyoherwa, ijuru yatazira, amarayika baca baduza volume y'ibicurarangisho, sinzi ivyo bakoresha ivyo ari vyo, bakanezerwa mwijuru, hakaba atmosfere nziza. Kubera iki? Nako ndababwira nibo batahura ikintu kibaye, Imana irose umwana. Oya none wewe wa mukirimba cy'Imana, Imana ikaronka umwana ukareka guhimbazanya n'Imana, ega baca bayikeza.
twebwe twenyene twumvise ngo umumama yavyaye twogenda kumuraba muhira tugatera impundu tukaryoherwa. Mugabo rero biriva ngo abamwakiye bose yabaye ubasha gucika abana b'Imana. Ubu rero hari umuntu yari umwana wa Satani none abaye umwana w'Imana. Mwijuru nibo batahura ibintu biba bibaye ivyo ari byo. Nico gituma nibo baserebra gusumbya twebwe. Kandi igihe n'umuntu akizwe ukabona no gukomya amashi. Ntibigize agaciro mu mitima y'abantu. Ntigize agaciro mu mitima y'abantu. Mengi bikomeye nuko umuguru usengeye umuntu afise ijisho rigize gucyama rikuguruka. Yo, bose baca basara. Mugabo urazi cyari kigitangaza cyuko umuntu umunyavyaha yihanye. Kirakomeye. Kirakomeye cyane. Kirakomeye cyane. Kirakomeye gose. Biri mu mutima w'Imana. Kandi karabaya. Reka nababwire. Imana ikunegereje gira imigambi kuyinezereza. Nimunyumvise neza. Reka mvugane naba niho mbona hari abantu benshi. Imana ibanegereje. Tegura nawe kwigira sorti yinezereza. Biroroshe rundindino ushikana umuntu umwe kuri Kristo Yesu. Rondera iorganize ingene woro nk'umuntu umwe uconnecta n'uwo mwami. Imana izoryoherwa cyane. Kandi rero biraryoshe gukora ibintu Imana amaze kukubwira amarezo itabiyiha. Biraryoshe nk'ubu ndashobora kuvuga ati je ngo nkora ikintu je nza kunezerwa nanezerwa ndabizi Imana yanezerewe. Nkaje nza nkabwira ubutumwa bwiza uyu mwene data. Ahejeje kwa Yesu Kristo nkabona ko byakiriye kabisa. Bano Imana si ivyo niyumvamwo data ari karaserebra mwijyo. Biraryoshe gukora ibintu gutahura. Nezereza Imana. Hallelujah. Icyanyuma cyo turangiriza ngaho. Oh my God. Oh my God. Icyanyuma impamvu ya nyuma dukwiye kuzana abandi kuri Kristo Yesu ni kubera hariho umuriro ubarindiriye. Hariho umuriro w'ibihe tazoshira ubarindiriye. Hari ikiyaga cyaka umuriro n'amazuku kibarindiriye. Ibinye iyo tutangwe kuvyiyumvira turonka impamvu zo kuvuga ubutumwa bwiza. Bani Imana reka ndabivuge ndavyeruye. Umuntu wese atizera apfuye agiye mu kibanza kibi cyane. Reka mende bivuga ndi kuntu ujya muriro mwumvise si migani. Reka nuba rero abantu bavuga ngo ubutumwa bwo gutera ubwoba abantu si ivyo gutera ubwoba abantu. Umuriro urahari uringiye abatarizera. Urazi ko bariko baradiskita mu isi muri Bibiliya ngo bakure mu ibintu bimwe ngo bitera ubwoba abantu. Nibwo bupfu nyene. Ubu Bibiliya ziko zirandikwa havuyemwo ibintu ngo bitera ubwoba abantu. Muri ivyo harimo umuriro urindiriye abantu. Ngo muri ko murababaza imishaya abantu. Muzobibaze wa mugabo w'umutunzi. Bibiliya ivuga gutya yarasemereye. Avuga ati Aburahamu ndagusavye urungike Lazaro. Aze amfuvye kuko ndiko ndaseserezwa muri uru rubeya. Ibi vy'uyu muriro si ibintu bemvanse. Ni ibintu biriho mu muriro windi. Reka nababwire. Icyanangaje kuri uyu mugabo nuko inyuma yo gutakambira Aburahamu akamubwira ati ntibishoboka. Uwamaze gushikino ntibikunda kwavayo ngo asubire mu isi cyangwa aze ahamwijuru turi. Reka ndabafasha. Ibi bintu bita ngo ipurgatori ça n'existe pas. Urabona ari ibintu tumuza kuvuga ubutumwa bwiza kubera ko hari abantu bagenda babidiriwa porepore. Atereka wopfu ko ariko kose hama abandi bantu bagasigara baragusengera. Hama kazoca uhindurirwa ikibanza ukaja mu ijuru. Nibibaho ndabivuga imbere yanyu nibibaho. Ipurgatori nibaho. Ni ivyimvuro vy'abantu nta hantu hamwe vyanditse muri Bibiliya by'ipurgatori. Yo kuvuga ngo hari amafaranga yo kumutanga ngo abantu bari bagume basenga. Hama gushikaho uwari yarapfuye akaje mu kibanza cy'umwijima mu muriro hama gakugwayo n'amashikanwa n'amasengesho abantu bakibazima. Nibibaho.
nari mvuze ko purgatori itagira iki ntibaho. Urazira hari abantu bizeye ngo muzosigara muransengera. Wihana ubunyene, utihanye uzosha ubuzima bwawe bwose. Ipurgatori ntibaho. Birivuga ngo umuntu wese atabonetse yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ngo atererwa mu kiyaga cya kumuriro n'amazuba. Umuntu wese atabonetse, uwo ari we wese, ari umupasitori, ari umuririmbyi, ari igiki, mvuga igiki, ari patiri, ari shehe, umuntu wese abonetse atanditse muri cya gitabo cy'ubugingo atererwa mu kiyaga cya kumuriro n'amazuba. Amatitire ntazokora aho hantu. Imana ishimwe cyane. Ikintu kimbabaza kujyanye n'uyu muriro nuko si umuriro ucanwa ngo uzime. Ikintu kinambabaza cya kabiri, ntituzoba abo bantu nibazoba bambaye n'umubiri uyu ushugahera nk'uyu mubiri wanje uyu niwomara mu muriro amasaha abiri uwo waherengeteye. Mbwa uwo mubiri rero uzosha ibihe byose. Imagine ikintu kijya mu muriro ntigihe, ukababazwa gusa n'umuriro. Ibaze nk'ubu uhagara mu muriro ukaguma babazwa kujya n'ubabazwa, mugabo ntushe ntuyonge, ukaguma yuko nyene nufise urusha kuvayo ngo uruhuke. nta anesthesi bazobatera, bazosha uko nyene. Bari Imana ibi naho tubivuga tukabitwenga, ibi byari kwiye kudutera imbabazi z'abandi, ibi byari kwiye kudutera imbabazi z'abandi. Yo, ikintu kimbabaza gikomeye, uyu mugabo w'umutunzi yavuze ngo basi ko jewe vyanse vuma umurungi Karazaro agenda burire bene wacu nibazoze muri iki kibanza ngo basangeyo. Ibi binyigisha iki? Binyigisha ngo umuntu wese yapfuye uwo mugarukana uvuga ubutumwa bwiza. Umuntu wese yapfuye atizeye yaramenye ivyo ari byo. Kuva utizeye ivyo ari byo, ubarabizi ivyo ari byo. Uwo mugarukana akamuha iminota 10 yo imara avuga ubutumwa bwiza, uwo muha amasaha 2 yo imara avuga ubutumwa bwiza, uwo muha iminsi 5 yo imara avuga ubutumwa bwiza. Uwo garuka yaragiye yose gutakaza umwanya. Si kwapfuye batizera gusa, n'abapfuye bizera uwo bagarukana buca babona ko icyari cya mbere cyari cyo kubwira ubutumwa bwiza abantu. Ndazi nabo nyine buca babuvuga. Ariko je nama niyumvira tubanze turindira urupfu kugira dutahure ko ivyo ivuga butumwa bikenewe. Okay, shaka ururindire. Ikibabaje rero nuko inyuma y'urupfu utazogaruka ngo ubuvuge. Inyuma y'urupfu utashaka kugaruka ngo ubivuge. Imana idufashe. Wewe ureka kuvuga ubutumwa bwiza cyane. Urabona hari abakristo bakunda inyigisho z'imikate, akayi, akabuyi. Ntacyo byo kumarira. Yevariwe cyo kuvuga ubutumwa bwiza cyane. Uvuga ubutumwa bwiza cyane. Ni giki cyakuje kuvuga ubutumwa bwiza? N'ubwoba ngo tujane turi hamwe ubwo buzoca buhera. Ngo tuje hamwe tujane ubwo buzoca buhera. None sejo ubwo buzoca buhera. Icyakuje kuvuga ubutumwa bwiza. Gutumira umuntu
kera yatangajwe n'umudamu yavuga ati nimuze murabe uwo Yesu yangiriye neza, ati yambwiye ibyanje byose, sinzi nuko ari Mesiya, nta n'ibyo yarazi nuko ari Mesiya. Acaro akura ikirundo cy'abantu mu gisagara, abadugana umusozi, abatwara iyo Yesu ari. Aho hanze hari abantu banyotewe Yesu, isi ruhije, kandi biva ngo nimba mwaramuriye kumukumva ingeraryoshe. Muvyaguruke, ndarangiye inyigisho yanje.